kantu vuze abantu bashanga urumva ngo satani ngo yarimo arakora cyane. So abantu baborewe bagize accident kubera ko abantu bamwe barahiga amafaranga batarondeye mu mezi 3 aheze 10 aheze bari mariruka cyane kubera ko bisi ciyiruka cyane ujya aganya umwanya ngo ni accident z'abadayimoni. No, si nkunda kubelivinga nkuko no ivyo ntuvyemera. Biba kubera ko nyine umuntu yakoze ikosa paske hari ibindi bihugu twabayemwe ivyo bitaba. Ariko twakuze nyine bavuga ngo mu mpera z'umwaka abantu bapfa cyane. Bapfa cyane kubera kwihuta kwabo. Bapfa cyane kubera ko abantu bamwe barapfata. Rero cyane baburewe none umuntu aburewe akagira accident c'est normal. Umuntu wese yipanchuye umugano w'abajene ateza guca panchuka nyene. Bamwe amasanga yabaye menshi ngo shetani yaje kwisi. Abandi ngo nico gendonse ngo cyo kuryoherwa. Nutwo yabiricuye twose umwaka wose akaduhereza mu kuryoherwa. Abo nabo bahaye impanuro ivuga gutega prophète. Ikintu cyose uzobona kiri bien cyose kiva ku Mana. C'est-à-dire ikintu cyose kibi kiri pirate. Ikintu cyose kibi uzobona ikintu cyose cya satani kiri pirate. Icyo gituma ubutunzi bwa satani bushaka kumara imyaka 10. Ivyo uje kurondera ku mupfumu ushaka kumara imyaka 20 n'umunsi uzobifise umenye yuko ushobora kubijya wewe wenyene ariko abana abantu bazobijya. Iyi ni topic dushobora kwigaho cyane. Ego birumvikana. Rero nje bituma wizera Imana yose n'umutima wawe wose. Twarabimvise gusa ntibazoririmba mugabari tuziba turi kumwe nawe turyoherwanye. Impamvu nari ndabaje nico kibazo ni kubera hariho ubu abariko bararirimba sekira bijukiye kurimba na gospel. Ugasanga afise nk'indirimbo imwe canke zibiri canke ipi. Turizera yuko uwo munsi azo harimo akabijya kumwe asanzwe afise indirimbo y'Imana muri bo ashaka kuturimbira iyo ndirimbo. Numva ari byiza cyane. Atari banga mu mutubwiye prophète giteguye gute giteramo cy'uwo munsi? Giteramo cy'uwo munsi kizotangura saa 10. Ni tariki 23. Kizobera hano nyine kuri Société Dinire muri Jardin. Kwinjira ahasanzwe nuko amatike arimo arahera. Ibihumbi kandi amatike yamaze gusohoka niyo mbona yamaze gusohoka ni banyaruki. So ni ibihumbi 10. VIP ni ibihumbi 50. VVIP ni ibihumbi 100. Gute mwahisemwo Vestine&Dorcas? Gute mwahisemwo igihugu kibanyi cy'u Rwanda? Reka ndabaramutse mwebwe mwese aho muba muherereye hose wari buri mu gihugu cacu ciza cyo Burundi wari mu mahanga atandukanye diaspora. Siniwe ndavuga ibihugu vuze muri diaspora muca mwimenya cyane kubumva ikirundi. Ntibagiwe cyane n'abari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda cyane gose. Uno musi rero nkuko musanzwe mumenyereye twongeye kwakira umutumire kandi twasohotse muri studio dufite umutumire w'iteka ano mwita umwubahwa umukozi w'Imana akomeye cyane twubaha kandi twizera. Kuri mikro ya mbere ni jewe Raj nkuko mwayibonye mikro igira kabiri ku mutumire bamwita Prophete Modeste. Reka tukuramutse cyane Prophete. Urakoze cyane Imana nguhe umugisha. Muguwe neza? Yego turashima Yesu. Turamukiriza abakunzi ba Budgeton TV muri rusange. Ubwambere maje kuramutsa turi kumwe. Nongera ndamutsa abantu bamwe baradukurikirana mumeze gute. Yesu baho umugisha abahezagire abagire neza Imana baho umugisha cyane. Murakoze cyane Prophete. Muguwe neza? Turashima. Nabonye ndabasanze aho muri ko murakora ibikorwa byinshi cyane. Nizere ko ibikorwa biko biragenda neza. Kuko yuko biragenda neza cyane. Ni sawa. N'imirimo y'Imana ni neza cyane. Muri rusange ni neza. Byose ni sawa. Ni sawa. Prophete Modeste uno munsi twagira iteka ryo guhura namwe. Twagira iteka muratwakira kugira tubashe kugiranira ibiyagi bicanke biri. Uno munsi kuba tazi Prophete Modeste ninde mu majambo makeya? Ndakuvuga ngo umuntu ntashobora kuba yiyizi.
ariko abantu bo bamuzi nyene. Yego rero kubanzi Prophete Modeste abantu office ukuntu ba definition umuntu apana icyo nzi akazi nako nkora nuko ndi umukozi w'Imana mu entrepreneur nasaba n'ibindi bitandukanye umukozi w'Imana mbega hajya prophete na apotre araho bitandukanye? Yego biratandukanye. Umwe ni intumwa ubundi ni umuhanuzi. Intumwa ni apotre? Umuhanuzi aba ari prophete. Mbe bavyita amatitre? Wese amatitre ni umuhamagaro. Uvuze umuhamagaro ushaka ari amatitre biba bisumbana mugabo urumva ni umuhamagaro. Urashaka kuba ni nkuko umwe mukora muri company kanaka umwe bakamwe kari secrétaire undi bakamwitwa kajeje ibintu bya management mugabo bose bakora muri company ariko nubikunda kuncanga cyane niyo mpamvu bakabaza ndakababajije ndashobora kuba prophete simbe apotre ndashobora kuba ndi prophete simbe apotre nko mu rusengero bo twicarika gute? Ntabyo ibintu by'ibyubahiro sindabizi sindanabikunda sinzi ko bicarika nta nakumwe kubera nta n'umusumbu yundi bose barangana abakozi b'Imana. N'abakozi b'Imana bose. Uno munsi rero twagiriye ibako ryo guhurana n'umwe mu baprofete bamwita Prophete Modeste. Behagira indi zina ni gute? Ambassador Prophete Modeste. Ibyo nivyo banzi ko reka tuvuge nivyo bakuziko. Muri make turi mu mpera z'umwaka, turi muri December. Aho usanga mu mpera z'umwaka kenshi bakunda kuvuga ngo hari amasanganya menshi akunda kuba, abandi bakaryoherwa, abandi ubukene bicanke biriya. Mwebwe December muriko muyibona gute? December ndayibona neza. Iyi mpera nye December mu mpera z'umwaka. Arakantu vuze hari abantu bashobora ngo urumva ngo Satani ngo barimo arakora cyane. So abantu baborewe bagize accident kubera ko abantu bamwe barahiga amafaranga batarondeye mu mezi 3 aheze 10 aheze barimo ariruka cyane kubera ko bisi yiruka cyane ujya aganya umwanya ngo ni accident z'abadayimoni. No sinkunda kubirivinga nkuko no ivyo ntuvyemera. Biba kubera ko nyine umuntu yakoze ikosa paske hari ibindi bihugu twabaye bimwe ivyo bitaba ariko twakuze nyine bavuga ngo mu mpera z'umwaka abantu bapfa cyane. Bapfa cyane kubera kwihuta kwabo, bapfa cyane kubera ko abantu bamwe barapfa. Rero cyane baburewe none umuntu aburewe bakagira accident c'est normal. Umuntu wese yipanchuye umugano w'abajene ateza guca panchuka nyene. Prophete iyo mentalite mu Barundi si no mu Barundi gusa ngira ni kwisi nzima tuyikuremo rero. Wese kwisi nzima hari ibihugu ivyo bitaba. Yego batavuga ngo urumva ngo kubera ko bonane zegereje na no ngo abantu bagomba batangure kupfa no. Kubera ko umuvuduko buzwi abantu bagenderako vitesse bizwi wirengeje urapfa ngo amasanganya wirengeje urumva baca gutera fine barashiraho donc ubirengeje hari amafaranga ucuriha muri leta kandi atari ko polisi yagufashe ni ivyuma bigufata ni ivyuma bigufata. Ubuho n'iterambere ryaranadushikiriye mu gihugu cacu biranoroshe cyane. Benshi bakaca bavuga ati ngo impera z'umwaka rero turacari ko turasozera umwaka gatonya. Bamwe amasanga yabaye menshi ngo shetani yaje kwisi, abandi ngo nico gendonse ngo cyo kuryoherwa nutwo yabiricuye twose umwaka wose akaduhereza mu kuryoherwa. Abo nabo bahaye impanuro ivuga gutega Prophete. Imisi yose ni imisi mikuru. Kuko sindi nk'abandi ngo umunsi w'Imana ni dimanche. Imisi yose ni y'Imana. Ariko ari umunsi wose ndayisonera. Dusonera umunsi w'Imana. Imisi yose ndayisonera kuko se ni y'Imana yayirema. So rero imisi yose ni imisi mikuru mu.
nico gituma tuvyuka tugashima Imana kandi amasaha nzofata mu gushima Imana ujya munsi niyo fata no gushima Imana buri munsi ego sica ndabihindura ego kubera ko hari ibyo nagezeho ahubwo nubwira abantu kwitegurira ego nivyo umwaka waheze ego mu bwenge bwacu sinzi imbere y'Imana ko ariko bimeze so ariko ahubwo bite cyane ntibaje cyane kuryoherwa ego ahubwo barabice batakoze bigaye ego batagure kugira plans kino kintu gikosora gute nkaraba ikindi kiri imbere ni gute no gikosora uyu mwaka ntanguye mbega projet notegura umwaka uzazo bazimeze nivyo numva namwepfuriza gusoma umuntu wari we wese nuko numva yo pancuka ko bavyise kupancuka ariko maze imisi mbabaje ne bavuga abandi naho ngo hayi nyene kuhaturira kwavyo ni barabe ibyo bagezeho ibyo bashaka kugiraho umwaka uze umwaka uze ego ni kandi birateye ubwoba n'isoni maze gura n'abantu nkabaza umwaka uza urimo nikihe gitabo uri murandika umwaka uze uzokoreramo hariho n'abantu bataragura ama agenda y'umwaka uze so ukimba none aba bantu dutunze abantu bari badutikuje badafite ama project barateye ubwoba kandi abatagira imigambi nibo benshi nico kibazo rega kugira imigambi si kufisa amafaranga oya kuko amafaranga ako kantu amafaranga ava mu mugambi ego ariko umugambi uzana amafaranga ahubwo abo bantu badafise ubuzi bari kuba bafise ama projet menshi cyane nagira umuvuzi c'imigambi none kubera iki nka Jenny rabiyeko je nkunda kwandika umugambi mfise amafaranga iyo mentalite siyo oyo si kandi umugambi ari uzana amafaranga umugambi ni uzana amafaranga yego hano kuraba rero ndabihebe nabandi bariko baradukurikirana bafise iyo mentalite nk'iwanje yo guhengera ndonsa amafaranga akaba ariho ntora agenda nkandika si byiza oya slogan yanje iravuga ngo Imana supporting amarira Imana kandi supporting amafaranga Imana supporting umugambi kiraza kuja imbere y'Imana udafise umugambi wishiriye kirazira malgré ko urimo urize malgré ko uburaye je imbere y'Imana ufise umugambi okay banza utegura umugambi ha amafaranga acaza rega muri banki ntibaguha amafaranga kubera ko ukeneye amafaranga baguha baravye umugambi ufise n'Imana nuko imeze rega Imana iza gusapotinga umugambi neza cyane reka tugushimire urakoze ego turacari mu mpera z'umwaka aho tubona benshi bategura ibitandukanye abandi bagategura ibitandukanye abandi bagakora ibikorwa bitandukanye hirya no hino ariko mwebwe no munsi bivanye n'ama affiche canke amakava ndiko ndagenda mbona muri mu bantu muheruka kudutegura igikorwa novuga yuko ndacita igiteramo ego iciti giteramo mwateguye kuzana bamwe mu baririmvyikazi mu ndirimbo mpimbazamana wo mu gihugu kibanye c'u Rwanda VESTINE&DORCAS candababaza akabazo ngaho gute mwahisemwo VESTINE&DORCAS gute mwahisemwo igihugu kibanye c'u Rwanda guhitamwo VESTINE&DORCAS cyangwa guhitamwo igihugu c'u Rwanda si twe twabikoze ego ni cimviro cavuye muri gospel entertainment related ahubwo ikintangaza nuko bose baza barabaje akuraba n'abandi barimo babitegura ngira nimwe muboneka nk'ubu ngenda kubona uje kuma iki kiganiro abantu bose bazabaza ngo Prophete Modeste twarumvise ko bari kuri society turamurondera nimwe mugaragara oya so sinzi gituma ego ariko hariho abandi buryo bintu bari babijeje nuko nyene wambwiye ngo ushaka jewe ikijanye na marketing hari umuntu akijeje ego gusa nyene guca usubiza umuntu inyuma ego kandi ari gikorwa rusange nivyo bica binanira ego rero turabanza tugasohora post ego tukabaza abantu ubona twotumira ndi ku mastati yacu mwaba baririmbyi dushizeho ubona twotumira ndi turaba rero benshi wacaguha
n'igihe dusohora post ivuga ati niwe muririmbyi ushaka ko tutumira wo mwisi. Yego. Sorry, tubuze wo mwisi baciye bumva Secura. Secura, okay. So isi yose niwe muririmbyi impembazamana ubona twotumira. Tubonye bumuvuza ari benshi ca tumutumira. Niyo objectif dufise nka Gospel Entertainment Limited dukorerako. N'ubundi muzobona dusohoye post tubaza abantu bo bashaka tuza n'uwo bashaka. Yego. Wow. Muzane uwo dushaka kwa gatatu ya mu kwezi kwa gatatu hazoba yindi concert. Yego. None nk'ubu Prophete vyakunda ko mutumira uririmba Sekira? Oya nivyo kunda. Ariko by the impamvu ndabajije bakabaza. Sorry. Gutumira abaririmba Sekira. Yego. So ni kubera ko muri programme yacu ivyo ntabirimo. Handitse ko Gospel Entertainment ni gospel ubutumwa bwiza. Good news. So rero muri good news muri gospel tuba dushaka gutanga abo ntibarimo. Yego. Turaba abantu baririmba bifashisha izina rya Yesu n'Imana na Mwuka Wera. Abo nibo turamugabo. Mu gikorane hari abazuba bahari baririmba Secura. Nica tubirukana nica tubinye ni bene wacu reka. Turasangira ni bene wacu turavukana ni inshuti n'abagenzi. Bariho bazoba bahari. Abazoba bahari aba invite? Yego cyane. Okay. Nimwabakumiriye? Oya twarabemvise. Wow. Ni byiza impamvu rero nari ndabaje nico kibazo. Twarabemvise gusa ntibazoririmba mugabo bari tuziba turi kumwe nabo turyoherwanye. Impamvu nari ndabaje nico kibazo ni kubera hariho ubu abariko bararirimba Sekira bijukiye kurimba na gospel. Yego. Ugasanga afise nk'indirimbo imwe canke zibiri canke ipi. Turizera yuko uwo munsi hazo harimo akabijya. Kumwe asanzwe afise indirimbo y'Imana. Wow. Muri bo ashaka kuturimbira iyo ndirimbo. Wow. Numva ari byiza cyane. Atari banga mu mutubwiye. Oya ni banga surprise. Ni surprise. Abarimba rero Sekira bafise ama gospel niwe bariyumva. Yego. Niwe bariyumva mushaka kumusiripira n'umwanya. Umwanya bari. Cyangwa uzosiripira na nyene aba invite. Umwaba invite twatumiye basanzwe barimba Sekira. Barimwo abasohoye indirimbo z'Imana. Harimo umwe azobarimo. Yego. Igikorwa ciza ndagikunze cyane. Bayiririmbye ari babiri bashobora guhaguruka ari babiri. Wow. Ndagikunze cyane. Yego naye nababajije ati ni gute mwiyumviriye igihugu kibanyi ko batarimba ubutumwa bwiza. No bararimba ubutumwa bwiza hari indirimbo zabo zitanga ubutumwa bwiza. Yego. Muravyemeye? Yes, je ndavyemera. Indirimbo yose ifasha umuntu wari ubutumwa bwiza. Wow. Numva ari sawa. Numva ari sawa. Hari indirimbo za Bomare Legends zifasha abantu. Zifasha abantu? Zibubaka? Hari indirimbo za Kidumu zifasha abantu. Wow. Indirimbo ugasanga arayungikiye sheri wiwe nubwo si ubutumwa bwiza bahaye sheri wiwe. Arungikiye umugore wiwe, arungikiye umugabo wiwe. Ni ubutumwa bwiza wamuhaye. Akajyo akavuga ati sheri merci beaucoup. Akarembo karambihuwe. So nuko n'ubutumwa bwiza. Gusa nuko twashatse gukomplika ibintu. Yego. Kubera iki? Indirimbo zose zatanguye kuririmba. Zari zose. Indirimbo za mbere zose zarabiwe muri Bibiliya. Zose zavuye muri Bibiliya. Zose zavuye ku Mana gusa kubera ko abantu bategwa bagenda bahindura. Uzosoma igitabo ca Salomo. Uzosangamo ubudragire buteye ubwoba kandi ugacaba ngo yari indirimbo. So Daudi Sam none cyo tuvuga gute kandi barabaririmbye bakomeye bakibaga yanditse indirimbo 105. Yego. Salomo yanditse indirimbo 105. Ni vyese 3000. Kuririmba ikintu cyose uzubona kiri bien cyose kiva ku Mana. C'est-à-dire ikintu cyose kibi kiri pirate. Ikintu cyose kibuzobona ikintu cyose cya Satani kiri pirate. Ico gituma ubutunzi bwa Satani bushaka kumara imyaka 10. Ivyo uje kurondera ku mupfumu ushaka kumara imyaka 20 n'umunsi uzobifise umenye yuko ushobora kubijya wewe wenyene ariko abana abantu bazobijya.
iyi ni topic dushobora kwigaho cyane. Ego. Ya. Birumvikana. Rero nje bituma wizera Imana yose n'umutima wawe wose. N'umutima wacu wose. Icyo Satani ngo ugiye ngo aguhe. Ego. Nkunda kubwira abantu Imana iri disponible ku kigu no kubana nawe kwihangana. Wow. Mwabantu umwe Prophete Modeste ariko araduha ubutumwa bwiza kandi nizere ko abaza kumvira ijambo je rirankoze kandi riranyobatse. Nigeze kubwira umuntu umwe. Ego. Ntihaciye imyaka myinshi. Hari umuntu yashaka ko bubakana. Mugabo aramubwiye ati jewe ni wemera yuko umbera umugore ukambyarira umwana w'umuhungu nzoca ndakubakira inzu nshaka kugura n'imodoka. Araza arambaza. Ego. Ndamubwira ivyo aho ni Satani ariko arakugerageza. Ivyo bintu mu myaka 4 uzobifise. C'est-à-dire biri disponible hasiye gusa ko wihangana ivyo bintu uzobifise. Aranda barambya uzivuze neza ndamubwira ati myizera wizere n'Imana. Nta kintu na kimwe Imana ishobora gushukisha umuntu. Satani ashobora gushukisha umuntu. Imana itari disponible ku kimuha. Burya najya amafaranga nk'ubu bateretse amafaranga ahantu kaza ukayiba niyo zuba ari miliyaridi 100 ukaza ukayiba unaniwe kwihangana ayo mafaranga Imana ikweretse yuko iyo mbe Satani akweretse ko yatora. C'est-à-dire Imana iri disponible mu gihe kiza ko yaguha. Wow. Yeah. Rero igihe kimwe kihaciye. Ego. Umukobwa arihangana. So ubu afise inzu nziza, agendera mu modoka nziza, afise umugabo mwiza. Wow. Afite umva yisanze mwa vyabindi. Inyuma rya jambo wamubwiye. Yego. Yarihanganya gusagira kwihangana gusa nta kibazo. Ego. Yego. Kubera kwihangana kwe kwa mugabo w'umuntu. Kubera ko atari umurundi. Ego. Yarashaka kuvyara ku murundi katsi. Kandi ivyo bintu yarabikoze. Yarabimuhaye uwo wundi bahuye. Uwo wundi. Bahuye. Wow. Ushika yaho umuntu ambwira ngo herango bya bintu nirengagiza ndungikira amafoto bamuzaniye urushugwe runini bamuhaye imodoka. Ndamubwira we tenya gato nayo bya biraje. Yego. Bije byasumbije bya bindi bya wa muntu. Wow. Kwihangana rero ni ikintu gikomeye mu abantu. Ico kintu cyose umugabo canke umukobwa ashaka gushukisha canke Satani ashaka gushukisha ngo uje kuzimugire gute ivyo ntibizomara n'iminsi myinshi kandi ivyo nta munezero bizoguha. Yego. Ariko ni warindira ukarindira ico Imana igiye kuguha bizoguha umunezero kabizoguha no kujya mu ijuru. Neza cyane. Murakoze cyane. Amen amen. Ego rero tukiri ku bijanye n'igiteramo muraheje kutubwira yuko ico gihe hazo hari surprise y'umwe mu barimba Sekira. Yego. Aho numva benshi bazita ngo ni indirimbo z'isi ariko ivyo mwavuze yuko atari byo. Ego. Rero gusa ndashaka moshini nko kano kantu entre parenthèse hari indirimbo zigiye zisohoka ziteye ubwoba. Yego. Umva zitari ko zirafasha abantu novuga yuko nta bizashaka kuba zibafasha kubera usanga mugano wa muntu bapanchitse bamara ziririmba ubwo nyeze bafashije muri side yabo but niziko sinzi ukuntu bivuga duhindura utumesaje duhindura uburyo dutanga mu message. Ego. Rero Prophete giteguye gute igiteramo cy'uwo munsi? Igiteramo cy'uwo munsi kizotangura saa 10. Ego. Ni tariki 23. Ego. Kizobera hano nyine kuri Société Dinire muri Jardin. Kwinjira ahasanzwe nuko ayo matike arimo arahera. Ego. Ibihumbi. Kandi amatike yamaze gusohoka niyo mbona yamaze gusohoka ni banyaruki. So ni ibihumbi 10. VIP ni ibihumbi 50. Ego. VVIP ni ibihumbi
100. Yego. Okay, n'amatike yamaze gusohoka bisigure yuko gushika no musi integuro yose ikwiye mwamaze kwitunganya. Byose biratunganye. Hariyo abaririmbyi ba gospel no mu Burundi bazoba barimwo cyane VESTINE&DORCAS gusa. Oya, bimeze gute muri rusange? Barimwo benshi cyane, harimo Ipendo, harimo Yannick Yuta, harimo Divine Light, harimo Kevin, Dusabe, harimo Destin, Francis, harimo ubundi basha ni benshi ni benshi ego kuba ariko baradukurikirana ngira ndibaza amafishe ngira yamaze gusohoka bazobibona amafishe yasohotse ibibanza bashaka kuguramo amatike muri ville hari ibibanza bitatu plaza ku mabisi ya Musaga no kuri kiosk urashobora kandi no gucumanuka kuri poste ni en face ya entre ya en face ya entre ya Palais des Arts ahandi naho turaza turagira ukuntu dushira mu Kamenge kwa Sion amasoko yose kugira hose baseruka yego rero ico giteramo kizoba gushika bukeye canke kizotangura sanga tuzoheza saa 4 ca saa 5. Urumva rero ni igiteramo c'umwanya mutoya. Oya Césaire a 23h ni hafi. Ni kubera nzi yuko amasaha y'abarundi Césaire ari nka 19. Oya aho bizoherera nyene naho nyene. Ahantu ni muzokura uzobona yuko abantu bacu baryohewe nyene bahazi cha tukirangiza. Ego jewe ashanzoba mpari azoba ari igiteramo c'amateka igiteramo kizodufasha gusozera umwaka neza turi mu buntu bw'Imana gusozera umwaka neza duhezagiwe. Ego mutegekanya rero guca mugira nka after Noel nta yindi tuzobabwira hari surprise twinshi kubera ko abakunzi ujya munsi ba gospel ujya munsi ndazi bazovaho bamenya ibindi bikurikira yego ibyo dutegura bikurikira tuzobimenya ujya munsi ugiteramo. Tugana ku musozo wacu w'ikiganiro Prophete none nko bakeneye kugura nk'itike adafise nk'umwanya wo gushika nkaho hantu iyo bigenza gute nyene yumva ashaka gushika muri ico kibanza kadashaka arashobora kuyituma urazi ko no musaba déplacement go arashobora kuyituma nka gute umuntu contact ntaki umuntu cyangwa contact akayituma arashaka kuyituma umuntu yego na contact mo dusigira contact zaba ari nko muri staff azirabe hajya kuri kajya kantu kuri cover ziriko yego Prophete reka tubashimire cyane. Merci. Reka tubashimire ukanya muduhaye. Nanje ndagushimiye ariko sishobora gusiga umujournaliste uko nawe urumuntu kandi hari ibyo urimo raterera igihugu sivyo. Murakoze cyane. Nagiye kukubaza rero. Yego. So ufise ikinyamakuru. Yego. Kandi hari abantu bagukurikira. Neza. Iyo urimo urabaha. Yego. Utaravye views ushaka kubahereza. Utaravye nuko ari company society wuguruye. Iyo huye n'umuntu utambaye umupira wa Buja Town TV. Yego. Uba wumva ari iki wo mufasha kugira iterambere giwe gihunguke. Uri nyuma donc usanzwe buri munsi uri nyuma ya kamera. Yego ni kuvuga jewe ku bwanje intererano mfise ntanga buri gihe kugira igihugu gitera imbere ni kuvuga ni ijambo ry'ihumure cyo ni cambere ijambo ry'ihumure muri rusange hari abari mu bibazo bitandukanye hari abagwaye hari n'abakomeye ariko badatekanye sivyo cyo ni cambere ego ndi nyuma kamera benshi ntibanzi ariko abanzi bake barambona hama ico kigira kabiri naco noterera numva noremesha amahoro navuze bibi ihumure no gutanga amahoro no kuremesha amahoro muri make kuremesha amahoro dasensibilize ibinyoma kuvuga ukuri gukora ico umwuga wanje ujejwe naho noba ntambaye ino ntuzenya amahoro
murakoze cyane. Reka tubashimire, dushimire wowe wese yadukurikiye, wowe wese yakurikiye Buja Town TV kuva ku ntango gushika ku mpera. Yari Prophete Modeste twari kumwe. Agira imigisha nawe mu byari karategura na staff yabo bari kumwe. Ego aho dukorera inyuma ya concert ni muri Susedinire nyene kuwa Mungu saa 10. Kuwa Mungu saa 10 ushobora kuzifata natwe guhimbaza Imana no gutazira Imana no kumva ijambo ry'Imana n'abaho umugisha. Reka tubashimire cyane Prophet. Urakoze cyane. Mukama bagizire neza. Ego. Bye bye.